Ndabaramukije mw'izina rya Yesu HilaireNininahazwe namaze kubipfuriza umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2024. Nkuko nabivuze mu mwanya uheze, ivyo kuvuga ngo umwaka mushasha uratanguye ngundi uraheze biva uko abantu nyene babitegekanije babitunganije, kuko nk'ubu nko muri Ethiopia canke muri Iran, eka nibaza no mu Bushinwa n'ahandi usanga intango y'umwaka iwabo si iki gihe. Ariko ico intango y'umwaka kivuze ahanini nuko umuntu yitegurira kuzogira ikindi kintu akoze muri iki gice c'ubuzima atanguye. Nkaba rero nezewe n'ukubana namwe. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cane kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo tube hano imbere yawe. None rero Mana, tuje imbere yawe kugira ngo tukwiheze tugushimira kuri iki gice c'umwaka kigeze aha. Ukaba waratugiriye neza ukatuzigama mu vyari bigoye byose, waratugumije uratuzigama. None kandi uduhaye n'uyu munsi duteye iteka kugira ngo tube turi imbere yawe. Ndakweretse umwe wese mariko baradukurikirana, mu bakunzi bacu bari hirya no hino, nabo ngo muhezagire aho bari hose. Ndabisavye nizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kuri runo rubuga rwacu rero hano uyu mwaka tugomba kuzofata ingamba nshasha kugira ngo dukore ibintu vyo kugira ngo abantu ahanini bamenye kandi bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ico nico gikuru, niyo ntumbero yacu dufise ngaha. Wewe uri ngaha niwamara kumva aya majambo uyabwire abandi, wabwire ko hariho ubuzima inyuma y'ubu turiko turabamwo. Ngira ngo benshi baramaze kubibona. Hari abantu n'uyu mwaka bamaze kutuvamwo bagiye. Ariko bagiye hese? Hariho inzira n'izibiri gusa, kandi zizomenyekana igihe kanaka. Nashaka rero ngo tuganire, ndabipfurize umwaka mwiza, kandi nongera ndabashimira kuko mwarambereye inshuti nziza, cane cane abo turi kumwe hano mu Budagi, ariko hariho n'abandi bari kure twamana bansengera kandi basengera n'igikorwa turiko turakora. Nkaba mboneyeho n'akaryo kuramutsa misiyoni zaturungitse, misiyoni twaje tuvamwo. Narumvise mu bo turi kumwe hari abava Ikiguzi, hari abava muri hariya i Bujumbura, hariho bava ahantu hatandukanye, n'abandi rero bari mu bihugu vya kure nabo nyene bashima Imana. Turakumwe n'abantu baje bava muri misiyoni ya Kiremba, turikumwe n'abandi baje bava mu zindi misiyoni bumva ubutumwa bwiza. None rero turashima Imana kuko yatukoranije ngaha. Twebwe turabizi akazi dufise hano ahanini ni kugira ngo tuzanire ubutumwa izi mvukira zaha n'abanyamahanga bahaje, kugira ngo nabo baronke ubutumwa bwiza twahagiriwe ibakwe ryo guhabwa tutari beza, ariko ni kubw'urukundo rwa Yesu Kristo twabaye beza. Yesu rero twarahimbaje ejo bundi haheze indwi, turahimbaza tuvuga ko tunezewe ko yavutse. Umwami Yesu yaravutse kera, kandi uwo munsi benshi baranawuharirako, ariko igikuru nuko tuzi ko yarabayeho vy'ukuri. N'ababizi vy'amateka n'abigisha vy'amateka barabivuga, kandi yari umwana w'Imana. Umwizeye wese ntazopfa rubi, kandi urukundo rw'Imana nirwo rwatumye aza mu bantu kugira ngo umwizeye wese aze abone ubugingo budashira, ntaze apfe rubi. Nawe ndakwipfuriza ngo ntuzupfe rubi. Ndanezewe rero no kuba ndi hano uyu mwaka, mu mpera z'umwaka, no musi itariki 29 z'ukwezi kwa 12 w'ibihumbi 2023. Ngira namaze kubivuga. Jewe aho mba Ibone, ni mu gisagara co mu Budagi cahoze ari umugwa mukuru wa politike, inyuma yaho Ubudagi butsindiwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Barondeye guhindura umugwa mukuru.
umugwa mukuru wa politiki, kuko umugwa mukuru wa politiki wari wabereyemo ayo mahano witwa Berlin, n'ubu uriho, wari wasambutse bibi kandi byaboneka nabi. Kumbure kubari kuri ico gihe bacavuga ati reka twimurire ahandi. Bararondeye ahantu hanini canke ahantu boshira umugwa mukuru, baruha bumvikanira ku gasagara gatoyi ko muri kari hafi ya Kolonye. Ikolonye rero nisi kure y'Ububirigi, kuva ngaha gushika i Buruseli ni nk'ibirometero ngira nk'200 n'utundi dukeyi. Ego umuntu ahagenda isaha zibiri n'iminota nk'abantu babasaza nk'abatwebwe, ugenda n'imodoka. Ego rero aha niho ndi, habaho uyu munsi tuvuga abantu badashika 400. Ego murabizi yuko aho Kolonye hafi yacu hariho 1,500,000 n'inusu. I Bujumbura naho nyene numvise yuko umenga ngo bahakwa gushika 1,000,000. Urumva turi munsi ya Bujumbura, muteranya amakartier murabe igisagara ca Bonne na kimeze. Ariko rero reka tubandanye tuganire ku vyatuzindukanye. Muri uyu mwaka uheze havuzwe ibintu vyinshi. Jewe mu bisanzwe nababwiye ko ntakurikira amakuru. Je nkurikira amakuru rimwe na rimwe nkumviriza hariya nkaraba hariya, ariko byo kumviriza amakuru bimwe bita media mainstream niko bavyumva canke babivuga canke les médias à large diffusion, bigaje ntacyo numviriza kubera imvo ziwanje. Narabikenye nca mbona yuko sinokwemera kuza ndahangana no kurinda kuza gucukumbura no kuraba ibi bavuze n'ibyo canke ibi bavuze sivyo nuko. Ariko rero nagira ngaruke ku makuru amwamwe yagiye avugwa. Amakuru yagiye avugwa, hari inkuru yagarutse kenshi ijanye n'inkovu twasigiwe na cakiza corona. Iyo cari kimwe mu makuru yavugwa henshi. Ego yaravuzwe cane, hanyuma n'ubu habonetse ikintu kivugwa haba ku ngwara, haba ku miti yatanzwe, haba ku nkurikizi y'iyo miti, hariko haravugwa ikintu umuntu akurikira ibinyamakuru arabibona. Ego hanyuma mwarumvise yuko muri uyu mwaka nyene abantu baragwaye inkorora. Ni Bujumbura barambwiye ko hari inkorora yaje nyinshi, ariko ntibatoye icarico canke ngira baragitoye naco ndamenya. Ariko naha harabaye ibihe bavuga bati yagarutse, ngira yagarutse, bakaja bipimisha kugira ngo barabe ko yoba yagarutse. Muri ivyo nyene habaye ingingo sinzi ko yemaze gushirwa ku rukumo, ariko yari ingingo ikomeye. Abajejwe ivy'amagara y'abantu muri ryashirahamwe boni, ariko bo nabo muri OMS baravuganye, baratoye ikomite yemeza yuko ikiza yari kiza cadutse c'ingwara, ko ari bo bonyene bazovyemeza kw'isi yose. Ubundi bashobora kuvyemera, mwarabibonye ko no mu gihe giheze hari ibihugu bitavyemeye, vyavuze ati nta kiza kiri ngaha. Ubu rero bavuga bati twebwe niyo twabona ikiza turafise, tugomba kwiha ububasha bwo kuzogenda muri ico gihugu tukahakora ivyo dushaka, abantu tubavura, abantu tubatera imiti kugira ngo ico kiza tugituze, ntawe tuzosaba urusha. Ivyo rero nivyo biriho. Abandi nabo bagaca babibona bati ivyo none si uwo none umuntu aze iwawe agakora ivyo ashaka, si ya leta none y'isi yose imwe ivugwa. Reka tubandanye. Ivyo vyari ku bijanye n'inkovu n'inkurikizi z'irya ngwara ya corona. Babonye yaje muri 2019 canke yashitse no muri 2020, muravyibuka neza. Ego nuko twararusimvye rero, yaradusize, ariko hari abo yahitanye canke hari abo yagiriye kwingaruka.
iyindi nkuru yagiye ivugwa kandi nayo nyene idatanguwe no mwaka n'intambara y'abanyamerika n'abanyaburaya bagwana n'igihugu citwa Uburusiya yitwa Ukraine. Ukraine igihugu kiri hagati nico kiriko kiragwanisha ibigwanisho abino banyaburaye bagihaye. Iyo nkuru yaravuzwe cane muravyibuka. Izindi nkuru zavuzwe nuko havuzwe ivyerekeye amakudeta yabaye nkashika 5 canke 6 canke 7 muri Afrika. Hariho izakunze, hariho izanse. Iyo muri Mali n'intambara yaho, muri Burkina Faso, muri Guinée Conakry, muri Chad, muri Niger no muri Gabon. Izo nizakunze, ariko hari aho zanse. Twarumvise muri Guinée Equatoriale kumenga yaranse, no twarumvise kabiri muri Guinée Bissau zanka. Ibi ndabivuze kubera iki? Sindiko ndavuga amakuru ngaha, amakuru murayandusha. Nshaka kubabwira yuko mu minsi ya nyuma, iminsi yo kugaruka kwa Yesu, hazoba intambara. Ivyo vyaravuzwe, ushaka kubisoma arashobora kubisanga muri Matayo 24. Muhasome, ni Yesu yabibabwiye ati muzokumva intambara ni intambara canke ibihuha vy'intambara. Ivyo rero nivyo turiko turabamwo muri kino gihe. Hanyuma hariho n'izindi ntambara, intambara twumvise, intambara yo muri Sudani mwarayumvise, yaravuzwe cane, ubu nta n'agakacira, nta n'umwe ayumva, ariko irabandanya. Intambara yo muri Yemen nayo yo imaze n'imyaka myinshi, ariko nayo nta gakacira. Hari iyindi rero yajije karundura intambara yo abantu bo muri Hamas, bo mu mugwi witwa Hamas, byihebe niko babita, hanyuma n'igihugu ca Israel. Abo rero iyo ntambara nta nyene yaravuzwe mu ntango, ubu ntaco twumva. Bamwe twumva bavuga ngo yahindutseho nyabwoko, abandi nabo bakavuga ati intambara nizo dushikana ku kubona Mesiya. Nagira ndabibutse yuko muri Israeli bavuga yuko bobo Mesiya wabo baramuronse. Uwo Yesu muvuga ntawe bazi, ntawe bemera. Mbwa bavuga ko wewe bamuronse ejo bundi. Bavuga yuko mu vy'ukuri baronse Mesiya w'igihe cabo, kuko ngo hari aba Mesiya benshi bagiye baza mu gihe cabo ntibabumva, ntibabatahura, ngo barapfa bagenda uko nyene ataco bakoze. Ariko ubu baramufise, ubu ariho, niko bavuga. Tugaruke rero, uwo murumva wose Mesiya wacu siwe dusangiye, ariko hariho uwuzoza, Yesu Kristo umunyenazareti, azoza aje gutora ubwoko bw'Imana. Ntaragera, sinovuga ngo ntaragera, ashobora kuza umwanya wari wose, ariko ingene bizogenda nuku, azoza gutora abapfiriye mu mwami. Bazoba basinziriye mu kuzimu, abo bazoduzwa bamusanganire mu kirere, abazoba bakiri bazima nabo bazoheza bahindurwe, bongere bamusange nabo mu kirere. Hanyuma ibindi bizobandanya, umuntu ashobora kubisoma, tuzobivugana, ariko aho niho turindiye, kandi ngo hahigwa abazogira uruhara kuri uko kuzuka kwa mbere. Ego mushaka kubisoma, musome mu Bikorinto mu Bikorinto reka turabe, Korinto 10:15. Reka duhere kuri Daniyeli. Daniyeli 12 niyo ivuga aya majambo yo kuzuka. Ngo kandi abagize ubwenge, murantantunga atariho, ngo kandi benshi kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Aha rero mwokumva yuko aya mazuka abiri ntazobera igihe kimwe. Aya mazuka abiri ntazobera igihe kimwe. Hazoba iya mbere niyo twiteze, izuka rya mbere,
hanyuma muri iryo zuka nyene hari ibindi bintu, hari yandi majambo twasomye twize twigishijwe kuko twama twibaza ngo mbega ngo none abapfuye kera ngo bagiye hehe. Abapfuye kera nabo hari ahantu baraturindiriye. Reka tusome mu Baheburayo 11 ku murongo w'39. Bamwe ba Nowa, bamwe ba Debora, bamwe ba Daniyeli, bamwe ba Eliya, bamwe ba Aburahamu, ngo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ivyasezeranye, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abo ntibatunganywe bose tutari kumwe. Haleluya! Ayo n'amajambo akomeye atumenyesha ko dufise kazoza kamwe, kandi baraturindiriye. Wari ubizi ko bakurindiriye? Uno munsi rero uvyumve. Ibindi vyose mushobora kurondera, ibindi vyose, ubutunzi, amashure, iki, ariko ngo mwitwararike bwa mbere na mbere ubwami bw'ijuru n'ubutungane bwayo. Yego, reka twarabe muri Matayo, ni muri Matayo 6, Matayo 6:33 niho batubwira ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Haleluya! Nashaka rero kubaganirira yuko umwami Yesu ntiyasibije isezerano ryo kuzoza. Hariho umuntu n'umupastori yageze kubivuga ati reka nanje nkiri umwana bavuga ngo Yesu araje, Yesu araje, none abona araza. Igihe cyo ntikiraza, kandi carindiriye nuko kugira ngo twese nawe wihane. Nico gituma nanje Imana yanjiriye akakabero, ikama akakabero kugira ngo nshobore kukubwira buno butumwa umbona amaso mu yandi. Ego, nariko ndavuga rero, reka twonge tubandanye twiganirira. Navuze ku ntambara nyinshi. Hariho rero abantu bazanyemwo akabirya, bakavuga bati ya hano kuvuga mwebwe muri bijuju, mwemera iyi Mana y'abazungu, iyi Mana y'iwacu yamara iriho n'iyindi Mana, n'abayitwa abapanafricaniste n'abandi. Hariho ibintu mutandukanye, ibintu bibiri. Ivya politike ni vyo kwizera birafise aho bitaniye. Egome, kandi umwe abifisemo umuhamagaro. Urashobora kwizera uri umunyapolitike ariko ukizera Imana, ivyo birashoboka. Ariko kandi twebwe twahamagariye kwigisha ijambo ry'Imana, twigisha ukuri, ntitwigisha ukubesha. Abo bavuga ngo ni imana z'abazungu barafise ibituma bagiriza abazungu baje, cane abakoze ibikorwa vyo gutwara abantu nk'abacakara, vyo kuza gukoroniza abantu. Barafise ivyo babagiza kandi vy'ukuri, ariko ntigihindura Yesu Kristo. Siwe yabatumye. Naho bamwe baje bafise ibitabo bakigisha ijambo ry'Imana, n'ubu turabafise bahagaze bariko bigisha ijambo ry'Imana, ariko bakabaho ukundi. Ewe mubona nari niyumvira ko nzohava mba umuntu yigiye gukorera Imana w'umusaseredote. Ico gihe muri iyo shuri yategura abana kuzobandanya umurongo wo kuzoba abapatiri, narahabonye abantu bamwe bari bafise ukwizera, umva ko bafise ukwizera koko, ariko harimo n'abandi batagira munamba. Umuhakanyi umwe yari muri bo yabwiye abo twiganye ngo jewe naje kwirondera ubuzima. Icavuyemo nuko muri abo twiganye muri uwo mwaka nta muntu n'umwe yabaye umusaseredoti kubera ivyo. Ego,
sinzi ko ari vyiza nuko ari bibi, ntimubimbaze mugabo nashaka kubabwira naho erega hari naho aha ndafise akarorero ngaha. Abantu bagiye kwiga ijambo ry'Imana, uwo mukozi w'Imana yari asigura, yaraza ibice, yarazi ijambo ry'Imana bikomeye, ariko umunsi w'izina araduka ababwira ngo erega Yesu nta bumana yari afise. Niho baciye bahaguruka barazinga ibitabo baragenda, kuko basanze uwo mwarimu bari bizeye koko atari umwarimu mwiza, ataratumwe ahubwo ari gabura yaje kubigisha. Rero mpwemu w'Imana aravuga, ukumva ufise amakenga, subira mu ijambo ry'Imana, senga, hanyuma uzobona Imana ikwihishurira. Rero igituma nemera Yesu Kristo nuko yanyigaragaje. Narasenze ndabona ibimenyetso, birateba ariko haraho ushobora haraho ubigumyemwo uzoteba bitahure. Ntiwihute kugenda, oya. Imana yacu batuzaniye amasanamu, nibuka haheze imyaka itari mike batubwira ngo muze kuraba sinema ya Yesu, ngo Yesu ntawamufotoye. Abapasitori bafise n'abapadiri bafise amasanamu ya Yesu nka nyina ni oya, ivyo nuko vyitondera. Canke mubwira abantu muti byari bimeze gutya, basa gutya nk'abantu, ariko ibi byose by'amasanamu ico gihe nta masanamu yariho, nta nabo twibaza aba bacapa boba baracafye uwo Yesu. Oya, ntabyo nibaza. Ariko inkuru niyo, niba warutunze isanamu ya Yesu, menya ko atariwe, menya ko atariwe, uwo si Yesu. Ndabikubwiye, ndagukuriye inkoni ku gishitsi. Okay, Yesu aguhezagire. Nagira ngaruke ku yindi ntambara. Iyindi ntambara iyo ni intambara ikomeye gose. Abanyarwanda bavuga ngo ni karahabutaka. Iyi ntambara ni intambara yatewe n'amajambo umwe mu barongoye idini rikomeye ku isi aherutse kuvuga, avuga ati abantu bubakana abantu babana bahuje ibitsina tuzoba umugisha, ariko ntituzobasengera ngo bagire umugeni. Nico kimwe, ivyo bintu bibiri nico kimwe. Nashaka kubabwira yuko ibyaha byose birasa. Sinumva ico igituma hariho abumva umenga ico nico caha gusa. N'ibindi vyaha ni bibi, ariko ico ni ibyaha vy'ubugesera. Hanyuma hariho amareta afata ingingo akavuga ati twebwe tuzofata ari muri ivyo by'ubutinganyi canke ego abagore canke abagabo abahuje ibitsina bubakana canke bagendana bakarangura amabanga yitwa abubatse, ati tuzomupfunga canke tuzomwica. Ugasanga n'abakirisu bariko barakoma amashi barabinezererewe. Suko bitegerezwa kugenda, oya. Twebwe ikigwanisho cacu mu gusenga, iyi ni ijambo ry'Imana, nta bindi. Ivyo bindi ni ivya Satani nawe nyene, kuko wewe agomba ko abantu bacanamwo, agomba ko abantu bankana. Bigeze kumbaza ngo none ngo umutinganyi canke uwuvyiyemerera yuko aryamana n'uwo bahuje igitsina aje mu rushengero, wewe usiguramwo wobivuga kwiki? Ijambo ry'Imana ryaziriye abantu bose, nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo zobaha kuruhuka. Turabisoma muri Matayo, reka tuharabe muri Matayo 11:28. Matayo 11:28. Ego, nipfuje ko tuganira namwe mukavyumva. Niho handitse ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko.
kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro imitima yanyu. Bose barahamagawe kuza. None ko hari ibisuma vyama biza, twe turabimenye, nta gipimo dufise. Nubwo twokigira tunezerwa nuko baje. Ego, hari ababeshi bama baje, hari abasambanyi bama baje. Uwo mucumuzi wese, uwukora ivyaha wese, mw'ingero y'icaha n'urupfu. Nashaka ndabikwibutse nshuti yanje, ejo ntuzubone umuntu akubwira ati jewe ndyamana n'uwo duhuje igitsina, nguca umwanka kurusha uko wanka, ntukwiye no kumwanka, wanka ico twanka n'icaha. Kuko uca umenga akora ivyaha kurusha ba bicanyi tubana, akora icaha kurusha ba barozi tubana, kurusha ba babeshi tubana, kurusha. Yesu abahezagire. Ego, uwababwiye rero ngo bazobahezagira, ivyo ni vyabo. Yesu yaravuze ati reka abo bapfu bahamba abapfu babo. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ego, nuko rero nshuti yanje, iri niryo jambo nagomba guhereza ko niyo ntambara iriho. Intambara twe dufise ni gutanga ubutumwa bwiza, kandi ubu butumwa bwiza ntawo bukomeretsa, ubutumwa bwiza ntawo burenganya, ntawo bubeshera. Oya, ego, Yesu rega baramubaje ati ariko wewe ni kuki uri kurasangira n'ivyo bisuma n'abo banyavyaha? Ati rega naje kubera abanyavyaha. Ese wo bitahura muri uyu mwaka ukazokubahuka kugenda aho hantu hatagendwa kugira ngo utange ubutumwa. Nagenda batera inkuru yanje gitanguye gukizwa, nakirijwe ino i Buraya. Numvise mu mutima ngobewe no kutwara ijambo ry'Imana mu nzu y'abapfasoni bicuruza. Naragiye bakimbonye ngeze hariya bati karibu ndya zizanye. Umwe ndamubwiye aca arambwira ati uwo ntaba ngaha, Yesu ntaba ngaha. Ati tugenda mbere. Uwo ndaba hariho uwundi nasanze yari umunyafrikakazi, ndamubwira ubutumwa, mbona umenga hari ikintu yari yararonse, ari ubutumwa yari yararonse. Nasize umenga ariko arazererengwa, ntanongera asubira inyuma. Ego, ni kuri iyo nkuru rero kumbura twengeje no gutwenza, nifuje guhereza ko ndakwifurije umwaka mwiza iwawe no mu bawe, uhezagirwe cane. Mwari kumwe na Pastor HilaireNininahazwe. Ndaramukije abakunzi bacu bama badukurikirana muri bino biganiro, Josephine n'umutama wiwe hariya mu Bubirigi, n'abandi Pascaline hariya muri Kenya, ba Patience muri Kenya, ba Jean Marie hariya muri Dubai. Ndaramukije kandi nabo turi kumwe hano mu Budagi no mu Swiss no mu Bubirigi, ba Mama Deborah n'abandi benshi bahora bakurikira bino biganiro, Krista i Bujumbura. Ego, abari mu Rwanda nabo nyene barizi, abari muri Tanzania ba Zenobi hariya, ba John muri Zambia na ba Laurent. Ego, bose nkaba ndabaramukije. Ndaramukije rero mwese, nta numwe mu by'ukuri nari kwifuza kuvuga amazina yanyu mwese, ariko abakunzi ntibahera mu bindi sinzobishobora uyu munsi, ariko ndabipfurije umwaka mwiza. Nifuza kuzobabona mu mwaka utangura w'2024 turiko tuganira ivya Yesu. Yesu abahezagire. Mwari kumwe nayivuze na Pastor HilaireNininahazwe hano ku rubuga rwanyu rwa Shingira Intahe Imana nzima. Kandi nkabanezerewe no kubaha n'intasho za bene data turi kumwe hano mw'ishingiro ry'abarundi aha mu Budagi mu karere ka Trostorf. Nabo nyine ndazi ko babakunda kandi mpora muhurira ngaha ku rubuga kugira ngo mwumvize amakuru y'ijambo ry'Imana. Yesu rero abahezagire naho utaha.